Niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakazeho ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'Uburundi mu yandi makungu ya kure. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo ry'icumi n'indwi z'ukwezi kw'icenda, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkwifurize kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Uganda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, mwese mwese ndabahaye kaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV imwe rudende, ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya nino mu gihugu c'Uburundi, ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa mu gihugu cacu c'Uburundi, kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya, kandi bigushikeko mu ba mbere ku gihe. Martin Niteretse ntiyavuze ukuri. Kuva ku wa gatanu uheze yabaye inkuru y'umubabaro ku bari biteguriye kwitaba amakoraniro ya Connect Conference Africa yarategekanijwe i Bujumbura kuva ku wa 15 gushika ku wa 17 Nyakanga 2023. Aya makoraniro yari yiteze kwakira abantu barenga ibihumbi 4 bavuye mu mihingo yose y'isi, hakaba yari kuremeshwa n'umunyarwandakazi yamuka mu Burundi ariwe yitwa Apotre Alice Mignone Kabera. Ayo makoraniro yahagaritswe ku munota wa nyuma n'umushikiranganje Martin Niteretse, mu gihe n'abayitaba bavuye hanze bari bamaze gushika mu gihugu. Insiguro idafashe ya Martin Niteretse. Abatunganije ayo makoraniro bayasabiye uruhusha kuwa 22 z'ukumunani 2023. Martin Niteretse nawe atanga uruhusha kuwa 23 z'ukumunani 2023. Wa mushikiranganje aca hengera buca amakoraniro atangura kuwa 14 z'ukwicenda 2023, asohora ikete ribuza amakoraniro, hatanga imvo idasiguye yise usage abusifu de l'autorisation. Aho twandikiye inkuru yerekana ko Martin Niteretse wenyene ariko aracafuza igihugu, yaciye atanga ikiganiro hasigura icatumye abuza ayo makoraniro. Yemeje ko abatunganije amakoraniro bariko bagurisha ijambo ry'Imana mu gutangisha amafaranga y'amarundi 200,000 canke amadolari 50 ku bazitaba ayo makoraniro. Martin Niteretse yavuze ko abo bantu baje guterura utudolari igihugu cari gisigaranye. Martin Niteretse yemeza ko yafashe iyo ngingo kugira akingire abarundi kubera ubafatiye ku Mana woshobora kubatwara utwo bafise twose. Ukuri vy'ukuri nukuhe? Nk'uko twabihawe n'abari biteguriye kwitaba ikoraniro, nta muntu n'umwe yari gutangishwa amahera agiye gusenga. Amakoraniro yo kuwa gatanu igenekerezo ry'15 z'ukwicenda 2023 no ku munsi w'Imana igenekerezo ry'17 z'ukwicenda 2023, abajayo bari kwinjira ku buntu. Abantu benshi cane bari biteguriye kuyitaba. Kuwa gatandatu ku mugoroba w'igenekerezo ry'16 z'ukwicenda 2023 hari hategekanijwe igiteramo bita Soirée de Gala. Ibi kw'isi yose bikaba bizwi uko bikorwa. Abinjira barariha, usanga kenshi baba bateguriwe n'ivyo kunywa bakanafungura. Ni ibiteramo bikorwa kugira haboneke uburyo bwo gushigikira igikorwa c'ineza. Amafaranga yari kuva muri kino giteramo ni nayo yari kuriha uburyo bwinshi bwakoze mu gutegura amakoraniro. Ivyo ni ibintu bisanzwe cane. Gutegura aya makoraniro vyatwaye amafaranga menshi. Ikinyamakuru Yaga cashize ahabona uburyo bwahereye mu myiteguro y'ayo makoraniro. Abashitsi n'abandi bokwitavye ayo makoraniro bavuye hanze bashikiye mu mahoteli atandukanye, aho usanga icumba kirihwa amadolari 100 ku munsi. Ibibanza amakoraniro yobereyemwo sare yarishwe imiliyoni 4 ku munsi.
gushariza ivyo bibanza decor vyarishwe miliyoni 15, ivyuma bifasha gutanga amajwi na podium vyarishwe miliyoni zirenga 20. Yaga ikaba ivuga ko ku bantu 600 bari bitezwe muri soirée de gala, 100 bari bamaze kwemeza ko bazitaba ayandi makoraniro asanzwe. Hari hitezwe abandi bantu 4,400 kandi abazokwitaba bari baramaze kuvyemeza. Ikinyoma ca Martin Niteretse yarabeshe mu kuvuga ko Apotre Mignone Kabera yaraje kugurisha ijambo ry'Imana. Abo kwitavye kumva ijambo ry'Imana n'inyigisho zijanye no gutera imbere mu bakenyezi bo kwinjiye ku buntu. Martin Niteretse yarabeshe mu kuvuga ko Apotre Mignone Kabera yaraje guterura utudorari dusigaye mu gihugu. Abatanga amadorari muri soirée de gala ahanini nabaje bava hanze. Aho guterura amadorari hari mu Burundi ahubwo bari bayazanye. Bayarishe amahoteli yo mu Burundi n'ibindi bogiye bashimye mu Burundi. Barimwo abakenyezi bifise bohavuye baza gukora imigambi ikomeye mu Burundi. Abantu 100 barishe amadorari 50 umwe kugira binjire muri soirée de gala. Borishe amadorari 5,000. Ayo niyo mahera vy'ukuri yotesheje umutwe Martin Niteretse. Abitezwe bose muri soirée de gala iyo bitaba barisha amadorari yari kuba amadorari 30,000 vy'ukuri. Ayo niyo Martin Niteretse avuga ko bobaye bateruye utudorari dusigaye mu Burundi. Bano bantu ntibari baje guterura amadorari ahubwo bari bazanye amadorari mu Burundi. Ico Uburundi bwahahombeye. Apotre Mignone Kabera hazwi nk'umukenyezi ariko arahagurutsa abakenyezi bo mu karere ngo bamenye kubaha Imana no kwiteza imbere. Amakoraniro yiwe haritabwa n'abakenyezi bamaze gutera imbere, usanga bava mu mihingo yose y'isi, maze bakaza kuraba ingene bonashigikira bagenzi babo bo mu Burundi no mu Rwanda. Burya umuntu ahamagara abantu bakava mu mahanga ya kure bakaza mu gihugu kanaka, bakabona ubwiza bwacu, bakazana amafaranga yabo, bagafata amahoteli, bakagura mu mafaranga mvamakungu, bagatanga ubumenyi mu banyagihugu. Uwo muntu abafashije ikintu gikomeye igihugu. Burya ibikorwa nk'ibi vya Mignone Kabera ntivyakirwa neza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko biba bisa n'ivyerekana ko mu Burundi hatangorane ikihari. Kubibuza vyo bishingira intahe ivyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi birirwa barerekana ko atawukwiye kwizigira ubutegetsi buri mu Burundi. Niyihe nyungu ubutegetsi bufise mu kubuza ko amakoraniro nk'aya aba mu Burundi? Niyihe nyungu bufise mu kurwiza abazogenda baravuga mw'isi yose ko Uburundi buri mu ntwaro y'agahotoro, kandi ko atawukwiriye kujanayo amafaranga yiwe kubera atamenya ivyo abategetsi baca badukana umwanya uwo ari wo wose? Nimba Martin Niteretse ari opoza yinyegeje mu butegetsi, notahura inyifato yiwe, kuko intumbero ihinduka yo gucafuza intwaro ya Ndayishimiye mw'isi yose. Ariko nimba Martin Niteretse yashigikiye Ndayishimiye, hararaba neza uwamuhanuye bino bintu. Nimba tuzogumana abategetsi bafise ivyiyumviro bipfuye nk'ibi, rya terambere turota mu mwaka w'2040, nidusezere. Imana ihezagire umukozi wayo, Imana irinde Uburundi bwacu n'abarundi bose. Iyi nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe rukorera kuri Facebook. Nanagushimira aho ukomeje ubandanya kubana natwe ngaha kuri Nombonesha kure, ukatwereka ko uri kumwe natwe, warafyonze sabone canke subscribe aho uherereye mu gihugu c'u Burundi. Wowe uherereye mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi, nko mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Bujumbura, mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Bururi, mu ntara ya Karusi, ndetse no mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndagushimiye nanakwifuriza kubandanya uraroranirwa ndetse no mu vyo uriko urarangura umunsi w'Imana. Ugire ibihe vyiza kumwe n'umunsi mwiza.